Okay, mama marries me, never from me. I remember back days nkiri kitazi, agasama kagiye kumpitana, benshi bakampunga, wewe ukaza unsanga, ucaho batinya nk'inzo y'ubuzima, mbuto y'ubwenge buntu, ubwiza nakonsemwo bugaragara mw'isura, ubuto ari wateye muri jewe bushurika buri segonde, yo amasengesho yawe nkurikirana buri segonde, la personne que je suis aujourd'hui, je redois à ma main. Je me fais ma bien. Yo, tu m'as pris à devenir Mati. Umugabo atari umugaga. Wa munigarakaze. Hey everyone, it's your boy Johnny Fire, the big hustler, the big motivator, the big influencer, the king of jungle. Yes, I'm the king of jungle. So, nkuko musanzwe muzi ko nama nabashikanye ko ama updates agiye atandukanye. Uyu munsi ndabazaniye umusore mubona ngaha mu bubafu bwanje. Akaba ari umusore umwe mu basanzwe bazi byinshi mu bijanye n'umuziki wo mu Burundi, akaba ari n'umusore umwe mu bantu basanzwe bakora amakaraoke hirya no hino mu Burundi, akaba ari n'umusore umwe mu bantu dusanzwe tubona bafise impano nshasha. Uyo nawe turamubaza atwidondore kugira ngo tubane n'umuntu tuzinanye. Mwitwa gute mutama? Nkuko bisanzwe ndanza kubabwira amazina gusa banziko ayo bavyeyi bampaye tuyashyire ku ruhande. Nitagawa Classic, Black Mamba, Sari Katsawaga, ushaka kuco nyita Big Mind. Yes, kumvise amazina akazi. Nanje numva ndavyisanga. Nkuko mwumvise yuko ari Tagawa Classic, uyu n'umuhungu twovuga yuko muri industry y'umuziki wo mu Burundi ari umuntu twovuga yuko abica bigacika mugabo, akaba ari muri babandi twovuga yuko tutogira isoni mu kubita aba underground. Aba nibo tubona yuko baba basanzwe bafise impano, na cane ko tubona ko abantu biyita ba legend baba basanzwe ari abantu bamaze kuruha canke basigaye bafata ibintu minenegwe. Siko byumva nawe muto. Uyu nawe rero tukaba tugira tumuyagishe kugira ngo twumva aho bipfira ku bijanye n'umuziki w'u Burundi, tuyaga tuntu n'utundi ku bijanye n'aba content creators bo mu Burundi, aho tubona yuko badapromoting umuziki wo mu Burundi, aho tubona yuko abaririmbyi bo mu Burundi batubaka amazu meza, aho tubona yuko abaririmbyi bo mu Burundi batagendera mu mamodoka meza. Mutavyo babipfira ko tubona ko abaririmbyi bo mu Burundi kenshi na kenshi babagiriza ubukena. No kuvuga abaririmbyi b'Abarundi gukena ni kawaida. Gukena nivyo, ubukene burahari mu muziki wo mu Burundi, ariko rimwe na rimwe bipfira kuri bonyene. Mvuze bonyene bashatse kuvuga nabajye babatanganiriza umuziki, nka mvuga nabajye ba boss mu bikorwa byabo batavanga mu muziki. Uko no kuvuga mu gikorwa mu boss kanaka yavanze umuziki mu bikorwa byiwe, no kuvuga muri ico gihe bijya bikorwa akora biramenyekanye biciye kuri rya zina rya wa muririmbyi. Twovuga yuko umuziki rero ari ikintu gifise inguvu cane, na cane ko muzi yuko na Satani mwijuru yari umuririmbyi mukuru ngo aririmba amakuru yose. Hariho ibindi navyo duca tubona kubijanye n'impano y'umuziki. Ni kubera iki abaririmbyi benshi cane b'umuziki bagirizwa gukorana n'amashetani canke kuja muri Freemason na Illuminati? No kuvuga ivyo oye kubivuga hari gihe hari n'ababivuga bavyibeshera. Nkonga mu gihugu cy'u Burundi ho novuga ko hariho ababivuga bibeshera. Yego. Twarigeze kumva basatbi n'abandi bamwe bagiye barabivuga yuko bo barinjiye mu ma Illuminati. Ariko sindavyibaza ko ivyo bintu ari byo. Ariko kandi Satani kujya bavuze yuko no mwijuru yari umuririmbyi mukuru aririmba amajwi yose. Yego, no kuvuga kijya gikorwa cy'uburirimbyi arazi kari kikorwa kirimo ubushobozi. Mbega umuziki abantu twagiye kuririmba tuvanga n'ibindi, ntabwo izi impano dufise zari zo gukora iyi miziki ya profane. Iremeye umuntu yarihaye umuntu kugira ngo azarikoreshe mu bikorwa byayo. Ariko rero Satani hamaze gukorogwa acashaka ko bijya bintu byo byakorwa mu ijuru abivyaza umusaruro kugira ngo yongera abafana abantu anazimiza abantu muri rusange. No kuvuga rero hacabamwa ko kantu kumva ko hari urundi ruganda rushigikiye abantu bakora ibidahwanye n'iby'Imana. Rero hacaba
kuba ugiye kuraba n'ubuye ngaha ku isi tutabeshanye ikibanza kinini n'ubusohoka ngaho hanze ugiye kuraba ikibanza kinini kiri nk'abantu ubona umengo ntibariko satani ariko akora ku muvuduko. Yego kabisa, ariko arakora ku muvuduko. Rero niyo mpamvu n'ivyo bintu by'umuziki abonye umuntu afise iyo mpano hakabona iyo mpano ayijyanye kuyikorera Imana agerageza kumukorera kugira ngo azakorere wenyine. Ariko ndizera neza ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibyo bintu bya Illuminati nta sinibaza. Hariho amakuru tumaze iminsi tubona ku bijanye na Chief Garderobe umuzi wo muri Tanzania. Jewe mu bisanzwe abaririmbye bo hanze y'igihugu. Umuririmbye no mujena kiri. Okay. Afisa amamodoka menshi amazu menshi. Ubushize mu na Satubi avuga yuko abatiza muri Freemason ngana arakoze ikiganiro mvuga yuko Satubi yagiye kubatizwa muri Freemason yinjijwe na Chief Garderobe. Inyuma yaho twarabonye yuko Satubi imiryango imwe yaciye itangura kuguruka aho yaciye aririmba indirimbo irahitinga aho yaciye atangura kuronka promotion zo kuja Nigeria. Ibi navyo duhaca dutangura kubisanisha na ya Freemason yinjiramo. Nanje nkaba mbona yuko muri uyu mwanya ndiko ndabikubaza nk'umuntu asanzwe andusha ibijanye n'umuziki uri kurahakana ngo ibintu bya Freemason mu Burundi nta bihari. Mbega ni kihe kimenyetso ubona iyo ubonye yuko Garderobe yahuye na Satubi inyuma yaho agaca atangura kuja Nigeria, kandi dusanzwe tuzi yuko Nigeria ariho hantu kuvuga yuko ngaha muri Afrika hari abantu bakurana n'imbaraga z'umwijima ico twita ubuvuza igiza cyane kurusha ibindi bihugu. Je no kuvuga iyo Satubi avuze ivyo oye, iyo havuzwe ivyo oye kujya mu Tanzania. Je nk'ibyo sinshobora kubiha agaciro cyane kubera ko Satubi mu gihugu cy'u Burundi turamumenyereye ku mabezi. Yego. Navuga ko ari we umukingi w'amabezi ngaha mu Burundi. Rero iyo ari karavuga ibintu nk'ibyo usubiza amaso inyuma ukibona ko hari yari karacira inzira igikorwa kanaka. Sibyo? Satubi ni wa muntu naho ataba ari karakosora umuziki. Yimarira igihe ari karavugwa ku marezo sosiyo kandi ukamwumva nka mushasha. Aho ciye uvuga ngo najya koti yambara aja mu rubanza rimwe bavuga ngo ndijya abantu batema ibitoki yajyambaye abibona canke yari yabuze style yari content cyane. Mwana wa mama John Fire reka ndakubwire Satubi ikintu cy'ama content aracumva cyane nukuvuga ijya koti si style oya arazi nyuma y'ijya koti ibiza kuvugwa kandi ugiye kubiraba nta munsi Satubi akiriye akantu ntikamarigwemwo amezi n'ayandika kariko karavuga. Rero Satubi ibyo numva umengo sinobivugaho cyane kuko nibwo buzima yibereyemo. Okay. Ibyo ndumva yuko biduhaye ko imishitomo. Mbega nawe nk'umuntu asanzwe ariko araja mu rugamba rwo kuririmba umuziki na cyane ko tubona yuko amaze gutangura uraza kuvuga ni Chaine washize ko umuziki wawe kugira ngo abasanzwe badukurikirana nabo nyene baze kuja kwiraba. Mbega ni giki uri kurakora kugira ngo nawe ntuzube nk'abo baririmbyi twovuga yuko batabona iyo bava niyo baje? Ni kuvuga umuziki ubakazi mu gihe wabishizemo umwete kandi ukagupfira nabi mu gihe utamenya ingene uri kubikora. Je rero nkuko ndiko ndakora ku ruhande rw'iwanje yego umuziki nta buhinga bw'ikirenga ndawufisemo ariko ndafise aho ngeza hiwanje nyene. Rero uko ndiko ndakora umuziki wanje ndumva yuko no kwigira kuri bamwe ntiriwe ndavuga amazina ndigira kuri bamwe ntabwo bikenewe muri uno munsi kuri uno mwanya, ariko hari abantu bamwe je nigira aho. Rero na freestyle ntabwo uza kuyidu. Freestyle ni ibintu bisanzwe. None gasha abantu baturaba baza kumenya ko umuririmbyi by'ukuri gute uri kuravuga ngabo wirefera ko ntabo tubwira. Yasinda bavuga na freestyle baza kuyitwimara. Ndabavuga kubera ko muri buna buzima bw'umuziki tubayemo hari igihe uvuga icyo kintu ukaca usanga ubuvuze kivyo ibindi. Aduhaga freestyle kugira rero freestyle rap R&B guys. Asha dukunda rap cyane. Niyo ibiri mu bintu nyene singuvu. Okay. Mama marries me, never from me.
I remember back days nkiri kitazi agasama kagiye kumpitana benshi bakampunga wewe ukaza unsanga ucaho batinya nk'inzo y'ubuzima mbuto y'ubwenge buntu ubwiza nakonsemwo bugaragara mw'isura ubuto ari wateye muri jewe bushurika buri segonde yo amasengesho yawe nkurikirana buri segonde la personne que je suis aujourd'hui je redois à ma main je me fais ma bien tu m'as pris à devenir mati umugabo atari umugaga wa munigara kaze ya man uno muniga rero je ntitugihura kubera ko namukonexwe ko n'umugenzi wanje arambwira ngo hari mu type abica bigacika kubera ko nari sanzwe mbona imiziki yiwe ariko nkavate uyu mujamasu wo ngaha muri make asanzwe ataba muri Bujumbura meri tuba ahantu bita Igihanga je sinari nibaza yuko hariho umuniga w'Igihanga yo bashoboye ibyo bintu mugabo nkuko mwumvise freestyle je ndumvise ko vraiment ari umuniga twovuga yuko arenze tuja ku musozo w'ikiganiro tuzozana part 2 nimwe aba mwagikunze murandika muri commentaire igiki wohanura ugwaruka guyu munsi na cane ko tubona yuko imbuga ngurukana bumenyi ziko zirazamuka ku muvuduko wo hejuru cane. Icyo hanura abajene cyane iyo umuntu azanye ibikorwa kanaka kwiza imbuga ngurukana bumenyi kubera ko nk'abajene nka benshi barakoresha amatelefone novuga yuko gushigikira umuntu ntibivuna ahubwo no gukunda ikintu gusa iyo usyonza akajeme ku bikorwa kanaka cy'umuntu uba umuremeye kandi urutoki ntirugondama ngo wagashyizeko urumva n'ibintu abari wane aha ushatse kubwira n'aba bankurikirana yego ntibagende badakanze ni ukuvuga iyo ukandiye umuntu ntabwo amamega aca yihuta ngo niko mukandiye amamega aragenda kwa kundi yari asanzwe ariko aragenda ahubwo no batumira kuja ku mbuga zacu ku rubuga rwa John Fire ku rubuga rwa Tagawa Classic muturemera umunsi. Ndabashimiye mwese mwariko murankurikirana kuri John Fire D57 uko musanzwe mubona yuko ndiko ndabazanira abantu basanzwe bafise ico bo bashikana ko nk'abajene bagenzi banyu mukaba mushaka yuko noza ndabazanira abajene benaba sabaririmbyi gusa n'abandi bafise ibindi bintu byose bashoboye nzohora ndababazanira murakoze ciao ciao.